Isoko ry'imigabane mu Burundi, woba wari uzi ko mu Burundi hatangujwe isoko ry'imigabane n'impapuro z'inguzanyo rizwi nka Bourse du Burundi? Iri soko ni ahantu hemewe n'amategeko, aho leta canke ibigo bashira imigabane yabo ku mugaragaro, abanyagihugu n'abagwizatunga bashobora kuyigura biteze inyungu mu gihe kiri imbere. Isoko ry'imigabane mu Burundi rikora rigenzurwa na BRB, banki nkuru y'u Burundi. Aha leta yararishigikiye nk'intambwe ikomeye yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, aho kuri uyu wa 12 Kigarama umwaka wa 2025 Perezida w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarayatanguje iryo soko ku mugaragaro, aranugurura ikirezi inyubakwa ya Bankobu, aho yavuze ko iri mu nyubakwa zijanye n'imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, akaba ari nayo nyubakwa iryo soko rizokoreramwo. Ariko amasoko nk'aya mwomenya ko asanzwe akora no mu buryo bwa online hifashishijwe internet. N'akanyamuneza rero kadasanzwe aho twugurura iyi nzu nziza cane nyubakwa mwitiriye ikirezi, ndetse no kugurura icese isoko y'abanyamitahe. Hariho abantu bari bafise amahera batagira ico bayakoresha, birashoboka abantu bakagira amahera bakabura ico bayakoresha, bagaca bagenda kuyabika ngaho amahera akaguma yicaye, ndetse hari n'abatinya kuyajana muri arya mashirahamwe yanyu y'ibigega vyo kuzigana no kuguranana, kubera bibaza ati ninayajana ejo ntibazohava bahomba ngahomberamwo bakagumiza muhira. Ubu rero iciza mbonye nuko amahera ashobora kuvyara bikaboneka. Rero n'akanyamuneza kuko abahora bakorera mu rufuri bagiye kuja habona, ishira habona ivyakorerwa mu rufuri. Iyi nyubakwa ikirezi ndayibonye, kandi koko ni kirezi, kandi twabonye ko cera. Si vya bindi bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Mwambitse Uburundi, mwatwambitse twese abarundi, kandi twabonye ko ikirezi cera. Nshimye yuko iyi banki Bankobu ibaye iya mbere itweretse kuva aho ryabwirizwa ryasaba amabanki yose ko inyuma y'imyaka 10 bokwerekana umwe wese ico yashoboye gukora gifitiye akamaro abarundi bose. Ntimwarindiriye imyaka 10 kwihera, kuko iryo bwirizwa ryagiye mu 2017. None mwebwe muciye mutanga akarorero. Ibyo ushobora kugura kuri iri soko biri mu buryo bubiri. Ubwa mbere, imigabane maze ikaguha uburenganzira bwo kuba igice c'ikigo. Ubwa kabiri, ama obligation, aho uba watije leta canke ikigo amafaranga bakakwishura n'inyungu. Ico womenya, nk'uko hari inyungu hari n'uruhombo rushobora kubaho. Nico gituma kwiga, kubaza no gufata ingingo zizwe neza ari ngombwa. Gusa abahinga bamwe n'abandi baremeza ko amasoko benaya amahirwe yo kunguka ari menshi mu gihe wize neza aho ushira amafaranga yawe. Aha kugira uvyumve neza, fata ko washize amafaranga yawe mu bigo nka Limitel, Econetel, Bankobu, BCB, BBCI, Regideso, canke amasosiyete nka Savonor, Brarodi n'ahandi. Muri ico gihe ni nkaho musangiye imitahe. Iyo bungutse nawe uraheza ukunguka, ariko niyo bahomvye nawe urahomba ku ma action waguze. Isoko ry'imigabane si iry'abakire gusa, n'amahirwe no ku munyagihugu muto wese, kugwaruka, kubadandaza, kubashaka kwiteza imbere mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyi nkuru tuzoyigaruka ko mu buryo bwimbitse, tumenye uko bikorwa, ibikenewe, uko wunguka n'igihe bitwara. Mukamenya ko
Ibi bisanzwe bikorwa mu bihugu biteye imbere mu masosiyete akomakomeye nka za Apple, Alibaba, Amazon, Toyota, BlackRock Bank, Fidelity Bank n'izindi. Nimba wadukurikiranye ni iki cyagushimishije? Bitubwire muri commentaire. Nimba inkuru yakunezereye shirako like hanyuma uyisangize inshuti n'abagenzi bawe.